turakiriye abavukanye muri Kristo Yesu. Nukuri turi mu bihe byo gusenga. Mba numva umuntu wese yinjiye ngana ubwo bwo wari ubwa mbere uko biri kose kiretse wari urenganye ukavuga ati reka ninjire, n'urenganye atari muri programme yo kuza hano uhageze ucubona igikorwa turimwo. Aya n'amasengesho y'imisi 40 dukora iyo tugiye gusoza umwaka. Abafise intego zibiri cankwe objectif zibiri. Ya mbere no gushimira Imana, kwitazira, kwambara izindi mbaraga, dushimira Imana ingene iduhaye kugera aho tugeze uyu munsi. Kigira kabiri no gusengera no guhanurira, kuvugishwa kundi mwaka mushasha uri imbere yacu. Ivy'Imana izodukorera nizo mbaraga z'iyi misi 40. Mwiyumve muhira rero, tuba dufise abakunzi benshi n'ubu baruzuye hano baza kwifatanya natwe muri ibi bihe byo gusenga. N'umugisha gusenga, ubuzima bw'abana b'Imana no gusenga. Amajambo tuganira naho nyene aguma, naho tuguma tuhava. Ibi bihe byo gusenga twisonzesha ni bihe bidukuza, turakura mu mpemu. Mu Kristo adasenga, mu Kristo atisonzesha, agumana ibyaha byiwe, agumana kamere kiwe. Ubuzima bwo gusenga nibwo budukiza za kamere. Ubuzima bwo gusenga nibwo butwegereza mpemu yera muri twebwe. Sinovuga ngo arakura, mugabo mpemu yera akorera mu buzima bw'umuntu bivanye nuko umushaka. Mu bisanzwe n'umunyembaraga cyane mpemu yera, mugabo izo mbaraga ziwe azikoreshereza muri wewe bivanye n'ukuntu umufata. Uburemere umuha nibwo acagira muri wewe. Utamuhaye bunini ntashobora, Bibiliya ivuga ngo mpemu yera ntashobora kunyinyurana n'abinyama n'amaraso. Iyo utamuha agaciro, iyo utamenya icy'agaciro wakiriye, icyamaze mu buzima bwawe, donc urugezo wifatamwo uri umuntu worosha usenga amasengesho y'iminota 5, mpemu yera caza mu mbaraga y'iminota 5. Niko bimeze. Ntakurengera karimbi, ntashobora kuvuga ngo ngo reka jeje nkoresha za mbaraga zanje wewe ufise nkeya. Oya, uburyo umunyoterwa, uburyo mubana nawe, uburyo urondera ijambo ry'Imana usenga, niko mpemu yera agenda aba munini muri wewe. Yesu nashimwe cyane. Ubwo rero biratuvako. Hama nagira mbabwire ntaraja mu ijambo kuko ngomba kuja muri prophetique. Numva ngomba kuja muri prophetique. Fisa amajambo y'ubuvugishwa ngira mvuge mu kanya. Ariko ntarajayo nagira ndakubwire yuko iminsi 9 ni myinshi cyane mu gihe nimba wewe utaratangura kumva impinduka muri wewe. 9 jours ni nyinshi gose nimba atakintu gishasha uratangura kumva muri wewe. Nukuri ukaba wumva ukiri wa wundi, ukaba wumva uko watanguye ariko ukimeze, hari ikibazo gikomeye ku buzima bwawe. Uko jewe sinizereye kumara iminsi 9 nza ku gicaniro, nza mu nyonga z'Imana ngo ngume numva ndi kwa kundi. Ni lazima patendeke kitu, ni lazima kabisa. Bwana tusaidie. Hategeza gukora iki kintu, hategeza gukora iki kintu nimba atakintu urumva. Kandi sindiko ndavuga ngo naracumvise abantu bamaze guca ngaha baduhezagiye amajambo akomeye aryoshe. Si ivyo ndiko ndavuga, si ivyo ndiko ndavuga. Imbaraga dukura mu kuniha, apana mu kumva. Kuko hari abumva ayo majambo ntibayakore, ntaca bamaze. Harabumva ayo majambo basoka harya hanze, kinyoni kikaza kikayanoba. Hari ayakorokera mu mahwa akayanyoha. Hari n'abandi usanga akorokeye mu bugaragwa, aho Bibiliya ivuga ngo n'umuntu
amaze gusohoka imyitwariko y'ivy'ubugingo ikacigenda ikanyoha ico icyabibwe muri wewe. Siniko ndavuga rero ngo yeye ona abakristo dusigara mu kuvuga ngo ebana ngo ujya mugabo ngo ni fire, ngo ujya mugore ngo ni fire, ngure mutumishi we bari invite ngo ni moto. Ni sawa, umuvuze neza urakoze. Uyo moto ulifaa kazi gani? Kama uyo moto ni moto wa kumudomo, haukunabadilisha kitu ndani ya maisha yako, n'umuyaga uri kusohora umuyaga. Kuko Bibiliya ivuga ngo uwumva ayo majambo akayakora asa n'umuntu ari karubakira kuki ku rutare. Hamuumva ayo majambo ntayakore asa n'umuntu, urumva n'abantu babiri, nawe ari karubaka ariko yubakira ku musenyi. Ibyo rero muri uyu mwanya je nawe ntidushobora kuyimenya. Ico nzi n'ukuri kurandaba ndiko ndasenga, mbona ndiko ndasenga, nkuravye mbona uri kurasenga, ariko sinzi ukuntu aho uri kurasengera ingene hameze. Mugabe ejo igihuhusi kizomenyekanisha aho wari kurubakira hariho. Nuko bisabye uriko muranyu ejo duhuye ngasanga uri down, chamenya yuko ari kurubakira ku musenyi. Donc numva ayo majambo ntayakore. Mugana we Bibiliya mwita ko ari karubaka. Mugabe kiza kugeza amasengesho yacu ni majaribu, ibigeragezo duhura navyo hariya mu biyaya. Uko nimba dukura imbaraga ku musozi, izo mbaraga ntizitugirira umumaro mu biyaya, ntizitugwanirire, ntizituneshereze mu bibazo duhura navyo hariya hanze. Haba hari ikibazo. Izi mbaraga tuvoma hano ntizikorera ku musozi. Ku musozi ntizikenewe. Hano ni nko kuza twaje kuri charge, twaje kwishira ku muriro kugira ngo nitwagenda hariya, kuko niho duhurira n'ibitugerageza n'ibitugwanya bishaka kudukubita hasi, bidakene ko turoranirwa. Za mbaraga tuvomera ku musozi zikore. Nabira mugenzi wawe mumugirira ati nimba uri kuraduga umusozi intsinzi ntiboneke mu biyaya, uri kudugira ubusa. Utinye ikigano mbe iyo ndabatumye mbe namaki mumeze mutariko, kandi hari undi ariko aramubwira ibindi ivyo ntavutse ngo ya ntaco ngo nawe wavyumvise nivyo nakubwiye uvuge. Mubwire ngo imbaraga uri kuraza kurondera ku musozi, subira umubwire uko. Nimba zitariko ziragutsindanishiriza mu biyaya, manzi utengenye kuduga urabe igituma utari kuranesha. Kuko tuduza umusozi bigaragara kugira bimenyekane ko twawuduze, bimenyekanira ku mvura igwa. Karumeli nta gaciro ifise imvura itaguye. Pasipo mvua hiyo si ni maombini. Sijui ni kitu gani, ni maombini, ni maombire. Nzi ngeno chita numva ari ikintu kitavugitse. Tuza kurondera Imana kugira tuneshe. Nibyo yego mwese muri ko murandaba ngaho. Tuza kurondera Imana kugira tuneshe. Tuza kurondera Imana ku musozi tuzimbutse, twasubira mu biyaya tukazimba. Ukaguma uzimbutse mu biyaya uduga umusozi, wewe sinzi ikibazo ufite. Tuza tuzimbutse twawumanuka umusozi tukazimba. Sishobora kuguma nzimbutse nama ku musozi w'Imana, kirazira. Bwana tusaidie sana. Munanisikia vizuri? Siwezi kubakia mtu wa bei chini chini
wakati natafuta uso wa Mungu. Twaje imbere y'Imana turabagoyigoyi. Twaje imbere y'Imana ikintu cyose kitwitaba, inzu yacu itagira imiryango. Mugo uko twagena dusenga, Imana yagenda ishiraho imiryango. Ntacyo bimaze, ndabisubiyemo. Ubifata nk'ibisanzwe, ubifata nk'ibyoroshe, ngira nkubwize ukuri. Akamaro k'amasengesho ni pratique y'ayo masengesho mu biyayo. Amasengesho atagukurako agasuzuguro k'abadayimoni. Raba uri kurasenga uwo ari we, kuko Yesu, ba Yesu ni batatu. Hariho Bari Yesu, hariho Yusito, hariho na Yesu Kristo. Nukumenya Yesu uhamagara rero uwo ari we. Ni Yusito, ni Bari Yesu, cyangwa ni Kristo Yesu. Nimba ari Kristo Yesu, nenda ukashinde. Teremuka ukashinde. Munanisikia vizuri? Manuka umusozi muje kugira gute? Kunesha. Sijora kuduga nganye njingi umugwaniza nzinga numva mpambiriwe ngo mari iminsi 40 mpambiriwe. No, ndamanuka mu biyaya numva kimpambire nkamubwira nti rendez-vous demain. Uyu munsi ndumva ejo ndagusubiza ku musozi kandi wewe uri kurangora ndagusubizayo ku musozi. Tuzana ikibazo kitugoye. Kandi rero ibintu by'Imana hano bitangarije cyane, ngira mbabwize ukuri. Igisubizo gifatika cy'umubiri gishikiye mu kibazo cy'imhemu, ico gisubizo congera kuzana ingorane kabiri. Subire ibi bintu by'imhemu ahantu bitandukane n'ibindi bintu, nuko igisubizo ukeneye cy'umubiri kiramutse ukironse kigashikira mu kibazo cy'imhemu, ugira ibibazo bibiri. Nubwo waronse igisubizo, cya gisubizo gihinduka ikibazo, ya nyishu isubira guhinduka ikibazo, kuko ijuru ryatekanije yuko igisubizo cy'umubiri gisanga igisubizo cy'imhemu. Ngira mbabwize ukuri, nukubura uko tubigenza. Ni rya jambo rya Yeremiya yavuze ngo iyo ngombye kubivamwo umuriro waka mu nda yanje, volka. Naho ubundi ngira mbabwize ukuri, isi igeze ahantu habishe cyane kubayituye ko, ariko na cyane cyane n'abitwa ko batayibamo. Tumerewe nabi cyane. Nkaje ndiko ndababwira aya majambo, ibi shora kubibigisha je bitangiriye umumaro cyangwa ntazi ico vyamariye. Ngira mbabwize ukuri, birabishe cyane umuntu afise amatwi atarwaye, afise amaso adahumye, ariko arambona uyu mwanya kandi akanyumva, atoshimishwa n'ingene ndiko ndakubwira icotuma umererwa neza. Naho hantu ingene ayishengero rigeze rirabishe ku rwego, ndabivuga kubera twebwe, jewe mbagaze ngaha Imana yabonye ko ndo kwizerwa inzeza narabaye umukristo, naricaye aho wicaye, narabaye ku karago nyobogwa, narayobowe mwisi imwe. Munavutse ndi pasiteri,
ariko nabaye pastori ku mugaragaro manje gutegurwa. Ntabwo nduruyoya nari umupastori, narakuze ndakizwa, kwanza nari n'umupagani, naraciye mu isi. Jewe ntabwo ndi umwana wa pastori ngo nkuriye muri ntuzenya, sinigeze nca muri Sunday school, école de dimanche, ntayo nzi. Naciye mu isi kwanza imanzi irankamura, hama mu nyuma ndaza mu Mana kubera ndushe naniwe, Imana irangirira neza, ndicara aho wicaye. Narayobowe, nararonse abantu bahagarara imbere yanje bakambwira amajambo ndiko ndababwira. Iyo rero nsubije nkaraba muri retroviseur icaya amajambo yamariye ico gihe, nkaba nzi neza ntawura neza ko arya amajambo nabwiwe cyangwa aya majambo ndiko ndababwira à l'époque nariko ndabwirwa ariyo angejeje aho ngeze uyu munsi, ariyo yangize umuntu, ariyo yamaye agaciro ntari mfise, agaciro ntari guhabwa n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ku ruhande rwanje ndababara kumva hari abantu dushobora kubwira duti rwana ishaka, kuko umuntu wese amuziga kwivyo ategezo kwiyeza, nta cyiza na kimwe yima bagenda batunganye. Mugabo tukamaraniza 40 jours tubisubiramwo imyaka 10 tubivuga, wo kumva ni normal kuguma ukuri. Kera twe twagwanira kubohoka mu mwemu. Kwanza icyambere, kwanza ibi bintu by'isi, isi yarembeje abantu. Kera twebwe twari dukijijwe kugira twigire mu ijuru. Kabisa tuliokoka juu tutende mbinguni. Hiyo mambo ya dunia tulikuwa tunaangalia tunaona dunia tutayapata. Hatuna masomo, hatuna mafamilia, nta matongo twasigiwe n'imiryango, nta biki, twarakuvuga bana nataga utakasika nije ndende mbinguni. Munyu Imana iratwereka ati okay, anatanda yuko mugenda mu ijuru, ndashobora no kubagira neza hano musizo. Mugaca aratubwira ingene twitwara kugira ngo tubone neza y'Imana hano musizo. Ndiko ndaganiriza umuntu wumva biri normal kubukijijwe, ariko ubuzima bwawe bwo mu biyaya hariya mu biyaya hariya, ndiko ndavuga mu makartie, ndiko ndavuga mu kazi ka misi yose, aho wama, aho dukorera, aho tuba, bakuzura umupagani. Donc ufise identité zibiri. Hano urumukizwa mu ishengero, hariya mu biyaya barakuzi kuri umupagani. Wumva ibintu bidateye ubwoba? Ibintu nibikwiye gutera ubwoba umwana w'Imana. Ndabizi ishengero rya 2025 ibi ntirishaka kuvyumva. Mugabo burya rero amahirwa novuga atari meza ufise, amahirwa atari meza novuga ko ari mabi, nukuntu utabishaka ibi bintu mugabo ukagumuza mu mwanya ugumuza, nta bindi uzokumva aha. Kandi nagenda kubwiye nubwo uva ngaho ukagenda handi, kubera ijuru rigukunda, ibinyu ubisanga aho wagiye. Uwikunda iguma ikangira hagiye hose. Nta muntu ari karanyumva. Ubu tuyifate ko biri normal, wewe reka mbere akaroro gasanzwe kama kabaye. None we tekereza nk'ubunye kuba hari umuntu akubwira ko agukunda, aguma kurota, agufise ku mutima, uruwiwe, aguha lift yo gushikana nga ntimwinjirane kandi agukunda. Mugabo wewe agashaka ko yuko mwinjirana mu cumba, kandi wewe ukaca woroha. Wewe yumubwiye ati ntubona ko izindi parikinga twinjire harya, ngo yandagutora, ngo fenyeshe, ngo nzoba ndi hafi, sibyo? Mugabo wewe agutoye nga biri normal kukubwira ngo twinjire mu kabari, ukajayo
ucumbwira ngo biri normal birasanzwe kuri wewe ucuza ngaho ubwira Imana ngo Mana ngo nukuri ngo mu mugabane wanje ngo ndatinze ngo ivyanje biratinze ibi ubifise nta byawe bitinze ivy'iwawe urabifise umugwiza atunga yahagaritse Yesu aramubwira ngo mwigisha nkora iki kugira ngo ndagwe ubwami bw'Imana Yesu aramwishura aramubwira ngo usoma iki aramubwira ati jewe mu byo nigishijwe nigishijwe yuko nkwiye gukunda Imana n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'ingoma zanje zose ukunda mugenzi wanje nkuko nikunda Yesu aramubwira ati okay numva ubizi byo numva ubizi ati kandi ivyo byose je ndabikurikiza Yesu ati d'accord ariko hariyo kimwe uhajije ati kihe ati gurisha itunga ryawe uri haboro ucuza unkurikire ubwo nyene uwo mugwiza atunga acara tsitara umuntu yaca yibaza ikibazo kuko hari uwundi nga akeneye itunga ari ryari karasa hari umuntu yazanywe n'itunga nga Yesu wa unda guhitunga hari uwundi ari karabwira ngo arigurishe kugira mukurikire none turatora irihe umwe ari karamubwira ngo arigurishe urazi abantu nibaratahura igituma Yesu yamubwiye ngo fata ibyawe byose ubigurishe ntabyo batahura ni kuvuga ngo urya mugwiza atunga ivyo yarafise byose si Yesu yayimuhaye yaramubwiye ati ivyo ntaguhaye bitange dutangurane ya zero hama agenda guhe sinzi ko hari umuntu yanyumvise donc nivyi wawe ivyo nta ruhare ndabifisemo nta cubahiro canje kirimo bigurishe bikureho gurisha ubutunzi bwawe bihereza abantu aboro birire nga hama nkurikira dutangurane abantu bariko baraza kurondera kwa Yesu ibindi hari ibindi bataragurisha Yesu wazakubwira ati ndavyumva ivyo uri kurarira ariko manzi ugurisha ivyawe ko arashobora kubwira ati none urya muntu muri kumwe nije namuguhaye mugurishe hamuze ndaguhuye wane rero ariko mama kuongoza kanisa biko nguvu bana hivi njoo niko naenda nasikia uzito kanisa la leo linabishi alitaki kutakasika linataka baraka nk'ubu unye mwari mwashushe prophetic kandi ndiko ndavugisha gusa wewe tugiraniye ikibazo kubera wewe wapanze prophetic yiwawe niyo ngorane turiko turagiranira ni kuvuga ngo iyi prophetic ndiko ndatanga ubunyene we ntuyishaka waruke ndiko ndakubwira ati fatiraho nyene ati nuwonyene wewe urafise ukuntu wipangiye gahunda niyo ngorane tugiranira n'abantu misi na probleme na wewe Paul probleme ni benye unakuyaga hapo umepanga naho dusekandira wowe ntushaka yuko ndaguha ubugombe bw'Imana wowe ushaka yuko ngira Imana ishikira ubwiwawe hari umuntu ari karanyu nk'ubunyari w'umuntu ngahanya afise ordonnance yo kwa muganga y'ikigwara kimuteye ubwoba afise ubwoba bwo gupfa nk'ubu muri zikarani aciye bugufi yakunze Imana ari kubera kene ko iyo ordonnance Imana yisiba imukiza ugo rugwara bamubwiye mugabo umubwiye afere yuko kumanza kucudikana Yesu ntashaka ntabyo numva ivyo nankiza abo baguricyo rero
nibo baza bakira igitangaza bagera aho hanze abungere tugatukwa ishengero rya Kristo tugatukwa. Uri kuyapa ushahomba pasteur muri biro ti mon pasteur ti hano hano naje kabiri kose nahakunze ti uri umuntu adasanzwe ti ndaje kwifatanya nama ti nukuri narazungurutse amasengero ariko ngaho tukavuga ati yo intama irabonetse Imana yanjye. Kumbe yaje ahomvye urukundo afise n'uruhombo avuga ati ngira ngene ndondera Imana inyongera agafaranga ndayenurire impe gusa hama ndayenurire niba abandi yo baronse ca tubabura. None ntavyo muzi ko mundaba nkaho menga ntavyo muzi ntunkanga nzemezwa neza mbonye Imana iguhezagiye tukagumana wewe ntunkanga mukanga nde ko tubizi ugira ngo tuko turagira entraînement. Uraza imyaka tumaze muri iki gikorwa, uraza abantu batwenuriye babafata bateruye igicupa gutya akacavuga ngo reka ngo sije nabitanguye ngo na pastor baramufashe. Eka baragufashe wafashwe emanga ati jewe naguye narisubiyeko. None ntivyoroshe uri gukwega dossier ndende yiki bagufashe ati reka frere usigaye ufise umuhabara ngo acangu na pasteur ngo sibakonabo abari gushika nibituganiwe surishikwa kubari yego niyongewe kabiri ndiko ndarako no mushana wene muzi ntivyoroshe. Ni nk'aba bandi agenda bubagira ngo kubera ko utakicambara alliance nimuce muri abajewe je bari kuzikoresha twese ntituzambara. Je ziri gukoreshwa twabatuzaniye izivu dufata cyane twagiye kuzikoresha sivyo gashera imvugira ntibanyatake. Umuntu bakamubaza ngo kubera iki utakicambara alliance ngo muri ibiri ngo ntivyanditswe oya vuga ati naradivorced. Yes. Narabivuyemo ntibiheze ntabo mwumvise bidefanda gutyo igihe wayambara wari wabibwiwe nani kuko ubu warayikuye. Ivyo bintu cuzana ngo muri ibiri ngo ntivyanditse mu vya alliance reka kutuza ubu byo bavyituducocerwa. Iyo umuntu yagiye mu ntege nke arandagura ubwatsi bwo kwifuka kwera impuzu yamuvuyeko emanga ati nsigaye ndi mu ntege nke kandi kwemera intege nke si cyaha ni intsinzi. Urabona ngo nabashumba ngo ntimubona ko basigaye bagwana urambona tazama maisha yako. Ibi rero nivyo Irakoze Olivier adakundaniyemwo n'abantu benshi. Hano bizogora na kugira ngo mubone abamega church kiretse nkoze ko imiti anye umuntu wese adakene gukizwa neza ndamuturira ategeza kucahunga ugumye ngaha nawe ari mu isezerano ry'Imana. Niko bimeze niko bimeze ngo pasteur ngo habadirisha injiri niletee basi niletea kwako nifanye repetition nibadilishia wapi? Injiri ni moja ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kuko utejejwe adashobora kubona umwami Imana nta cyiza na kimwe uhoraho azokwima abagenda batunganye. Umuntu wese amuziga kwivyo ariyeza kuko uwo nawe ari uwera. None ubwo si ubutumwa bwiza ngo tubwirwe twororanirwa ja gukora akazi hewe hariya genda kwabagirako ngo tubwirwe turonka amafaranga kora akazi nta mani koroka ngaha. So bintu muze murabireka uri umunebwe uzofura umukene ariko ufise amavuta kubera usenga. None ubwo se ubutumwa ntibwumvikanye ngira iyo si seminaire ni kuvuga ngo ugakunda gusenga ariko udashaka gukora uraronka amavuta
kandi na Yesu aje uragenda mu kiriza cya Aburahamu nka Lazaro. Mambo ya pesa katafute kazi tena uende na moyo wa kutokuzarau kazi. Pointre injili naishi tuvuga ni vy'ijuru rero. Vuga amen. Muraturuhisha kyatubabwiza ukuri, muraturuhisha. Arabo tuziga baturuhisha bamwe ntege nke zidahera. Tangiye kubona abantu basigaye busy na kwa ndefu sana. Intege nk'iyo zitanguye utangura guhunga Imana. Iyo utanguye kugura umwango Satani wanka Imana. Bibiri ivuga ngo ukora ibibi wese ntaza ku muco. Ntashobora. Uraburanywa. Evan, hata mimi nikuwe Mungu nubwo Imana abandi Imana ntibishoboka. Wewe uzurambabaza je nkaguheza ki? Oya. Imana ifise ama emotion. Imana irababara. Imana iricuza. Ifise emotion mwe muyumvira ngo ni ikintu c'igiti kiri ngaho ati shaka wiva yange je nguwe neza. Irababara. Irababazwa n'umwana wayikunda igihe atari karumva. Aharetse ngaruka ku kibazo kimwe hamace mvayo. Nimba mwanyumvise ugeze uwo mwanya muvuge amen. Mvuge kimwe gusa hamace ngenda bari muri prophetique. Aha. Gaje muri prophetique kwe. Naho ubundi no babura mwese ndacabashaka ntuzi. Urumva? Kibazo kimwe ngomba kubaza. Objectif yawe yo kuba mwishengero no kuba imbere y'Imana ni iyi. Kuri ufashe umwanya ukibaza wakirijwe kubera iki? Ushaka kugarukiriza he kugakiza? Wazitiriye ahangana gute? Uko je ku ruhande rwanje nukuri je shaka gukenda mugabo sishaka no gutunga tudafitanye imigenderanire myiza na papa. Aho nije mpagazaho kuko papa naramubwiye nti ivyo uzompa bikakunkurako uzoca ubinyaka nisubirire kuba wawundi atabifise. Baraje kugira isezerano nawe none ivyo no bifite nako. Ndakene kururanirwa, ndakene kubona abana banje bagumye baruraniwe muhiri wanje atakintu kibuze ni sawa. Mugabo ivyo ndabirindisha ugutungana ukwezwa kuko mfise isezerano rimbwira ngo nzoza nk'igisuma. Ubera nzi yuko akanoti kari kuri konti ndazogatanga nk'igiturire kugira ngo anyugururire umuryango. Asanze ndi mu busambanyi, asanze ndiko ndakora ivyaha, ya mafaranga n'imiduga n'amazu meza bitazomvugira. Ni kuvuga ngo ivyo byose ndabikeneye ariko candabicungisha ukwera kugira ngo inzambi iramutse ivuze ku buzima bwanje ngende sinduhira ubusa. Mbariza mugenzi wanjye none objectif yawe nawe niyi? None uko kuntu twotinyuka icyaha kikaba kungoma muri twebwe kikaba umugenzi w'imyaka yose tubizi neza yuko utejejwe atazobona ubwami. Ubwo bushizi bw'amagano bukura he? Wowe bukura he kwanza? Byo kurashaka Yesu kwazo gutwara mu ijuru. Mubari karategurira amazu urimwo kandi ngaho ucungishura ngo yego. None nawe uvyiteguriye gute? Iyo tuvuze inkumi zitanu z'ubwenge na zitanu z'imbura bwenge ntavyo wumva. Iyo tuvuze ngo bashitse basanga umukwe yugaye baradodora arababwira ngo nimumvireho mwabakora ibizira. Nk'umuntu wumva ikirundi kuko sinabivuze mu cyongereza wumvise iki?
mumvireho mwabakora iki? Abo ni bande? None ivyo bijuju bitanu ntivyari bikeneye Yesu? Ubu vyari kudodora kuri urya muryango no kuja kurondera amavuta mu nyuma bidakeneye Yesu? None ivyo bijuju ni bipagani cyangwa nivyo mu nzu y'Imana? Mumfashe mu nyishure shengero. Ivyo bijuju nivyo mu nzu y'Imana cyangwa ni bipagani? Kumbe rero nuko habere maso. Bivyo kwitwaza ngo wama mu ishengero, ngo ndumugravite, ngo ndumufekabu, ngo ndumuvivante, ngo ndumupenekoti, utejejwe umuryango uzokugagwa. Ndabira mugenzo mubwira tuzokugagwa. Kandi abisi batigeze bakubona hanze imyaka yose bakuzi mu nzu y'Imana. Abantu bari mu nzu y'Imana ariko bakora iki? Ibizira. Ariko ubwo butumwa ntiburyoshe. Ubwo butumwa ntiburyoshe. Murage kumfrata mubivuganye n'imitima yanyu yose. Ubwo ntiburyoshe. Ngenda n'ikintu kimbwira ngo Olivier, imodoka itaje Yesu arazi. Ico ndakigendana. Olivier, ya parcelle yawe itubatswe Yesu arazi. Olivier, bwa butunzi ukeneye butaje Yesu aragira gute? Arazi. None ubu kwerice nanjandwa kuri kote irega hano mwisi nituzohaguma. Aha mwisi dusavye indaro. Aha mwisi tuzohava. None umbwira gute gukunda Yesu udakene kuzomusanganira? Abamukunda vy'ukuri bategeza kugira umutima. Bibiri ivuga ngo murondere ibiri hejuru. Ni kuko ni wacu ni mwijuru. Udakunda ijuru mu ndabira umubwira ati nimba udakunda amakuru y'ijuru hari ikibazo gikomeye wewe. Urariska gusigara. Dabigendana. Njo gituma nubwo ngira intege nke ndifortifia kuko sinkene ko ashobora kunza ko giturumbuka. Kandi abandi nayo nga aba bose barafise ukuntu urikuramo ubwenge ukaca wibwira ngo ngo ye ngo tutamulaki Bwana we na nani? Mutamuraki we na nani? Kubishira muri prière, kubishira mu bwinshi ngo tuzomusanganira ngo haleluya ngo abera tuzota. Wewe nani? Wewe nani muzotahana nabandi? Ko ibintu byo gutaha ari wewe wenyene. Ibintu byo gutaha ni wewe. Aho rero uca wiremesha ngo tutarantre ngo watakatifu ngo tutapaya hewani. Wewe na nani? Murishira hamwe ry'abantu bangana. Ishira hamwe ryanyu ryabenye batapaya muri bangana. Bariza mugenza wati association yanyu ni yabangahe? Ibizi neza ko bazogenda mu ijuru. Umugore azosiga tujyamana mu gitanda cyangwa musige. Abana barashobora kunsiga. Bernice ashobora gusiga petit frère wiwe cyangwa petit frère agasiga grand sœur wiwe. Ibi munazana ni muchezo mwe. Kandi uyu munsi uko turabivuga munapuzia bitakuwa ibi bizoba. Hama ikigira kabiri abantu barajanga ngo tuzo ivyo bintu byo kumusanganira ngo inzambi zovuga ngo twese ngo twurizwe. No. Oya. Ko sukuri. Bibiri ivuga ngo inzamba yakabanga. Sinzamba y'induru. Ndi hano nashise hejuru yanyu nimuze. Oya. Gira mugenza wati nakabanga. Banye nakabanga abafitani ibanga na Kristo, abamesuye imyenda yabo maraso y'umwagazi w'Imana nzima, abagendana nawe atazwi ribagiriza ikibi, niba bazokumva iyo nzamba. Ubunya twatujyamanye na madame ikavuga cyane wo ndamusige tunakamatana mukono. Nico gituma yitwa inzamba yakabanga. Izokumva banyeneyo. Mukene ngende kwiga theology.
izi teoloji ntikwiye. Mbe teoloji zo tuzigira iki zitatubwira kuja mu ijuru? Teoloji zo zitakubwira aya makuru. Inzamba yiki unira abantu bakumva ngo numvire rero ngo wezwa ngo ashishikare yezwa, ugabitanya ashishikara gabitanya, ngo heraba ngo ndaje ngo ngerere umuntu wese ngo ibikwiranye n'ivyo yakoze. Wumva ngo ndaje ntiwumve neza. Kubera iki? Waramaze kwipanga, wari positionye mu bantu bateza gukwiza imyaka 100 n'120. Ni vyiza nabyo, ariko uko biri kose hama bagenzi bawe mwari kumwe mu ishengero umaze guherekeza bagiye, wewe ushaka yuko umanza kuramba hama inzambi civuga. Babandi mwasengana baritangulia mbele, wameenda wapi? Wale wenye umeshindikiza wameenda wapi? Babungere bagenzi bande tumaze guherekeza ku mpanda bagiye, ndaza vuba ngerera umuntu wese bikwiranye n'ivyo akoze. Hama ukaca wipositiona ngo ndoreye inzamba niri joro yoza, naho mwibarabara utarashika ahonye aho kumutakura yoza akagufatira aho muri vire kwa katikati utarashika iwawe. Ubu kweri turanjandwa ku bintu vy'imwemu n'ivyo kuja mu ijuru, tubizi ko anytime nyene imwemu yozisubiza, kandi ubu ntabwo bukeneye kumva, ariko muri shaka mubireke niko kuri. Nona yazikoze ku segonda imwe ukarandamuka ngo nibiraba nibande bibaze kubako urandamuwe niki? Uwo gurandamuka naco kubwiye ega nuko zigenda hajya urandamutse ko utagashaka kujayo, mugariyo n'izindi zigenda udashobora no kwinyagaza, wamaze gufatwa mpiri ukazumva ingene zigenda. Urutambi rukazimba, ikoroboyi ikazimba. Pastor reka kudutera ubwoba mwaka ugira urangire. Gukunda isi birengeje uzopfa. Ivyo bintu mubireke tutaenda. Shaka uvyikuremo ibintu vyo gutinya. Aha tuzohafata, bwira mugenzi wate tuzohafata. Mbiga ivyo bintu mugwa mwiki ngo ngumye vyatura ngo bitabiba. Ngira ndakubwiza ukuri nubwo nto vyatura umunsi wawe ntuzowurenza. None ko mwivyo bintu udashaka kuzumvaga. Prophétique yo Mose sindayivako numva ari sawa, ngira ndayibandanye mbakampije. Ariko rero iyo hagize umuririmbyi John harya gatera indirimbo muhumurabera tuzo uri kuratamba muhumurabera kubera bumva tuzo aho ni muhumurabera turataha ngoya sinzorenza kama segonde, sinzorenza. Papa arabizi aho imodoka yanje izonterurira, kila muti ko na gari yake hapa. Aha ntibababeshe, si ivyo kugira ubwoba niko bimeze. Iyo uryamye uryamana urupfu, wavyuka ukaruvyukana, waja mu rudushe mukogana, wambara mukambarana, wasohoka mu rugo mugafatana urugendo. Nico gituma iyo ubonye ugarutse amahoro mu rugo rwawe ugasanga bawe n'amahoro, ari ivyo gushima Imana. Ni data yabihisemwo, nuko umunsi wawe utaragera. Bamwe ngaha mwaragize ama accident mortel ariko muravayo kubera umunsi utaragera. Mugabo hari uwundi yamenetse umutwe bagishikana kwa muganga kubera hageze. Ibi vyose ndiko ndabwira kubera iki?
ndashaka yuko mwabakizwa mwe bagenzi banje. Twakijijwe kugira ngo tugire icyo twiteze, kandi cyitezwe iyo kiramutse kibonetse umuntu ntaba kicitega ukundi. Ariko Bibiliya ikabandanya Pawulo abwira Abaroma ngo nuko rero nimba twiteze ikitaraboneka tukirorere tugize gute? Twihanganye. Ngira mbabwize ukuri, uruhombo nogira n'uyu muruho, ubutame bw'imisozi, ubutamwe wogenda ndajugumira mu ndege ngiye mwivuga butumwa, kuko indege je ntitukundana, nkagenda nifate gutwa bundembeje. Urugendo mu rugendo rw'imodoka rurerure ngenda za mu Rwanda mfata za ruguru, hehe mana we ye hama ngo ndangize ngende kuramutsa Rusuferi. Amaherezo yanje turamukanya na Rusuferi. Oya abwira mugeze wate oya n'ubutame bwose ga Christophe n'imyaka tubaze mu ishengero ndangiriza kuja kuramutsa Rusuferi biragahera. Ni lazima nitamukumbatia Yesu. Muririmbyi yararinze aravuga ngo niyo zoba ndiko ndapfa zo kubarira ani naho nari kugu. Papa ndamusavye kuramba, ndakene kubona abuzukuru n'abuzukuruza, ariko nubwo byoshika bivanye n'ivyo yategeko akora icagomvye. Ndamusavye iherezo ryiza, nkeneye gusozera nk'ikimwemanga, nkeneye gusozera nk'ikimutazira, nkeneye gusozera nk'ikivuga ubukuru bwiwe, nk'ikicumva bukindyoheye, nkeneye gusozera ibi bintu ndimwo bikinyoshe mu buzima bwanjye. Kuna mambo tuliyaacha si kwa sababu hatuyataki. Hari ibintu twarekuye atari uko tutabishaka. Bibiliya ivuga ngo byose turabyemerewe, ariko si byose bitugirira umumaro. Sinaniwe nanje kuvyimba, sinonanirwa kwambara. Narambaye ama pocket, narambaye ama poche bombe, narambaye amakatapira, narakubise amajada kiss, ariko byose twarabyambuye kuko twamenye yuko kumenya Kristo ari cyo kintu cy'agaciro kurusha ikindi kintu cyose. Ivyahora bimbera inyungu maze kugera muri Yesu vyahindutse ubuhombe. None warahomvye isi, mugabo ntukeneye gukizwa neza. None wabihombeye iki? Wabiviriye mwiki? Wabiviriye mwiki? Wa mukobwa mwiza ngaho. Wabogarura ingaha n'igihagararo ufise. Wabiviriye mwiki? Ko twabirekuye, ko twabiretse. Bamwa tuliokoka tukupigika sana bana. Tuliokoka tungari na nguvu. Ninavyo ndugama mbwira abasore ngaha n'abakobwa nkabwira nti ntuzuraza satani yakununuje nk'umusigati atana gasukari na kamwe kagisigaye ngo nkunda Yesu. Ntabwo umukunda, byananiranye kabaye. Urumva ntukironka apere nimwe, nta mugabo akiguhamagara ngo ndaje gukizwa. Turi ndushi ingo gukizwa ukimeze neza. Vuga mwitwa ngo uburengo ndakunze Yesu, wabuze umugabo. Hakubanye isi yaguciriye kuko satani azagera ahantu akagukoresha akakubwira umusitare iyo aguciriye. Genda we naguhatse gacuza rero ngo haleluya Yesu ngo mwami ngo warankunze gose. Oya waje kwera vyananiranye.
Bwira mugenzi wawe ni kuza kwa Yesu tukimeze neza. Ico kiguzi tukagitanga. Kavuga ati ndacari mwiza, amavuta aracamfata, amataye ndacayafise, kwimanika ndacabishoboye, kwambara ndabishoboye, ariko nditavye Yesu. Ego pana kuza yaguhongo yako ngo Yesu ngo mukunda gupfa. Warapfuye deje. Ntabwo mukunda gupfa byakarabaye. Kandi aho hose warahuye n'abakubwira ngo ndi busy, ngo hewe ngo ngo kizwe ngo no ngo c'est pas possible ngo ibyo bintu byani. Reka guhongore, akununuze, akumare salive zose, akwega uburyohe, usigarura igikoto, hamucuza ngo haleluya Yesu. Ntibishoboka ibyo. Ngwino kimeze neza. Ngwino kwa Yesu kimeze neza. Nimwakira ubutumwa bwiza mana we. Habari njema raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Hiyo njo habari njema. Nukuri ntutsitare nimba waje yarakununuje mugabo ikibabaje abaza barakongotse baraciye mu isi baraheze. Nibo bacashaka kuja imbere naho batugorera. Agasanga umaze imyaka 20 arorereye Imana yarayubashe yarihanganye. Wewe umaze umwaka umwe ngo pastor ngo nkeneye umugabo. Manzi uronde abantu isi yarembeje nibo bashaka kimbere mbere. Tekana Yesu asubize mu isukari, agugarukanira agaciro, asubira kubake, asubira gutunganya. Nukuri na reka mbabwire je ndabizi ndumushumba maze imyaka ndabikora. Abantu barushe n'isi bayiriye twe turiko turasenga. Iyo bageze nga bashaka gusuguma bari imbe abamaze imyaka nga ngo mbisa ngo je Imana nyihere. Icara hari inyuma hari ya Imana imanzi itangura zero. Ntabyo muzi. Urazi ngene batugora. Ngo umwaka umwe ngo pastor gusanga muri biro ngo pastor. Ngo Yesu nango sinzi yari. Bana dusumbua kweli nawaambia ni kweli. Ukuri gushira mu bigano ndababwiza ukuri turabizi. Ntibashaka kukizwa gose. Ni mwebwe mwari mukwiye kwihima bibirivuga ngo kwihimana nk'umuzuki. Uramwiha ukibamba ukifatira umusumari ukafatira ngaho ugafatishwa kumwe ugafata ambara tukibamba kugira ngo Yesu ugasubira kandi ukibamba ukubitisha menye mugabo ugasubira kandi kuronda kuvuga ngo Yesu nyongera amahirwe ya kabiri. Kuko amahirwe ya kabiri muri Kristo Yesu arahari. Subira unyongera amahirwe ya kabiri. Mana ndakwihaye ndakwiyeguriye nigize inyego yawe. Arakini miaka 2 ngo Bwana. Ngo miaka 2 ngo Yesu nakawia. Acha kuduchokesha shangingi wewe vitu gani? Kaa Yesu akutengeneze. Waje gukizwa uracarabana cyakijisho cyakiri cyake ngwe bana ngo apana ngo Yesu nazaka mutia chini wewe umutie chini umuweke wapi? Umutie chini uzi gute kumuteruye? Munaraje kameze yayenze nyene acari wa wundi kubitareka Yesu akubite twara kubita man muri je haracariyo Jean Claude, haracariyo Bucumi, hariyo Nyabenda nkubitira. Abo bose n'abantu uzi. Hariyo Kazoviyo, hariho Claude, hariyo Benjamin, Ferdinand.
hamuka cuvuga ngo mana ngo mpuwisezerano. Reka Imana imaze kure ba Ferdinand, kuko abo ba Ferdinand ejo bazogukwegera kandi ucuruhisha uwisezerano. Tubakorera mariage uwisezerano, hamuca utangura gukumbura Ferdinand. Manzi ureke Yesu agutunganye, akubohora, gukuramo abo bantu, kuko Satani iyo yakwihaye aragusigamwa amaefe. Gasubiremwo, iyo Satani yakwibasiye igihe kinini aragusigamwo amaefe. Iyo tuje kwa Yesu tumubwira ngo koropa, sukura, oza, nkuramwo bohora ivyiyumviro vyanje, ndacafise ubushakanyi, ndacifuza, nubwo ndi imbere yawe ndacumva nkeneye abagabo. Ugiye gusaba uwisezerano ugifise ubushakanyi, ugifise ubushakanyi. Bibiliva ngo wisuzume niwe wiyizi. Ubukora urabyumva yuko uracashushe desha. Rimwe na rimwe agatima karakubita ugashaka guhamagara Benjamin uri muri Yesu, kavuga ngo mu izina rya Yesu. Haje baba bamuhamagaye kubera abantu n'umutima uhejeye kuvugana nawe. Iyo uryamye gutya ivyumviro vya biracayerera bikagutwara kukwereka amasene yose mwabamwe, urakeneye deliverance. Ntupime gusaba Imana ngo igutere iteka ivyo bintu bikiri muri wewe. Bibiri tubwira ngo iki? Nehemiya arangije kubaka uruzitiro, afata umuherezi amusiga ku gicaniro, amubwira acungera ivy'ingoro. Uwo muherezi yari korompe, yari yaratakaje. Nehemiya asubiye ku kazi, ngo uwo muherezi ngo yaracuditse na Tobiya na Sanibarati na Geshemu, ngo atafata Tobiya ngo amuhereza mu cyumba cy'amafaranga, amushira mu cyumba cy'Imana, amushira mu ngoro y'Imana. Abarewi, abaherezi b'abarewi bose babasubiye mu isi. Urazi Nehemiya yagarutse ingene vyagenze, yarashitse aramenya amakuru, arashavura. Ikintu cya mbere yakoze ntabwo yatubye ku inama, yaduze esikariye agenda mu cyumba aho Tobiya ari, afata Tobiya aramucakira, amanza kumutira hanze, afata arakoropa icyumba. Bibiri ivuga ngo araheza, arahahumanura, amanza kumwahoza kugira ngo bikunde abazohaza bumva ubuzima. Imana ikoza kugira ngo uwizozana mu buzima bwawe yumve ubumote bw'Imana. Arangije gusohora Tobiya mutaye hanze, ngo acarahumanura icyo cyumba, kuko kurekana Tobiya ni kimwe, mugabo udakuye y'amaefe ya Tobiya, Tobiya bandanya guherekeza mutakiri kumwe. Uri no gutwi niyumva ico mpemu y'Imana ariko aravuga. Kitwiruka ko turafise uburyo twokoresha ama strategy tukacihisha, ariko kitwirukamwe gifatana indege. Shaka kuronka mu diaspora Jean Claude murajanayo kandi ufise Benjamin. Usicheze kukuya kwa Yesu n'ukwibamba. Twarabohowe, narabohowe. Nukugwana si ibintu byo korosha. Tufukame dusenge. Mureke gato. Dufukame tubwire Imana ngo Mana sohora ibitabereye muri twebwe. Umanzu uhagarike ivyo ari kurasaba, ubwire Imana ati mbohora aha hantu ndahagwaye. Aha hari gituma mwe muyira yazanye amajambo.
erega kandi ko gaciro k'igicaniro. Akarago umumare wako nuyu. Kukarago turahatunganirizwa, kukarago turahezerezwa, kukarago tukugwa nk'inkamba, kukarago tugigwa bazima. Iyo tutagwaniye ubuzima bwacu ngo buhimbare Imana, Bibiliya ivuga ngo ne vous conformez pas au siècle présent, nimukishushanye n'ivy'iki gihe, ariko ngo muhinduke gose mugize imitima n'imibiri misha. Ngo niho kuyikorera kwanyu kuzogira iki? Kuzogira iki? Bwira papa ba honete umubwira ati ndacafise ibintu nishushanyamo, ivyo ndiko ndagusaba vyose nimpfa gusa, hari ibintu nkeneye kuboka. Mu mwanya umvise ko twagiye gusenga, ibintu vyo mu mpemu nta bintu vya karikire ndende. Dusenge, fata umwanya wisengere. Urashobora kuba umeze neza ariko uvuga ati Mana, n'umutego w'umwasi uri mu nzira, n'umutego ugomba kunkubita hasi, n'ivyo Satani agomba kuntega, Mana ntumereze umugisha utuma izina ryawe ritukwa, ntumereze umugisha utuma asubira mu vyo nari naradashwe. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu aguye, niko Petero yavuze, ngo agereranywa n'imbwa isubiye ku vyo yadashwe. Ndashaka usenga ubwira Imana ngo ndase niwamara kumpezagira, ndavyase guhinduka imbwa, ndavyase gusubira ku vyo nari naradashwe, ivyo namaze kurekura ndase ko ndabisubiramwo. Ikorere autodeliverance. Fata umwanya wikorere autodeliverance. Twese nta muntu yaturambitse ku ibiganza, jewe nga nta muntu yankoreye deliverance, ni jewe nayikoreye. Kora autodeliverance, ubwira Imana ngo ikintu kibohore, ikintu kinkuremwo. Ahantu ndacagwaye, havugisha ukuri, habwire data, ntumuhishe, umubwire ngo ndacafise izi ntege nke. Woramuka umpaye umugisha, ibi bintu bikiri muri jewe, ibintu vyogenda nabi, ibintu vyogenda nabi. Fata umwanya wisengere. Lo danger urayizi y'ubuzima bwawe, urabizi neza, wisuzume niwe wiyizi. Urabizi ati aha hantu Mana hamwe woramukuma, aha hantu hontobera umugisha, hoza gutoba, aha hantu honsubiza inyuma. Ndakwinginze uhugare, ndakwinginze uhugare, ndakwinginze uhugare. Hari ibintu nkicumva muri jewe, turagendanye imyaka, ariko hari ibintu nama numva yuko vyoramuka bishoboye kungerageza nobigwamwo. Ndumva ahantu nonesha, ndumva ahantu ntohashobora. Ndagusavye, hazana imbaraga zawe, hazana ubushobozi bwawe, nyugarira aha hantu, kuraho iki gihengeri, kuraho. Ndakwinginze Mana. Imana yarabwiye Kayini, iramubwira ngo Kayini we, icyaha kibunze ku rugi kandi ngo ni wowe kirondera. Ariko Imana mu rukundo rwiwe iramwibira akabanga, iramubwira ngo ariko ushobora kukinesha, wo kwipanga neza wo kinesha. Nanje nagomana kubwira uyu mugoroba, birashoboka ko wonesha, birashoboka, birashoboka ko wonesha. Bishire ku mutima gusa, menya aho ugwaye, menya aho ugwaye, menya intege nke zawe. Ntusabire umugisha kuri izo ntege nke, ntusabire kuduga cyane. Korera kuri yo, zikorere ko, korera ko izo ntege nke zawe, korera ko icyo kintu cyaba kikwizingira ko vuba, korera ko icyo kintu wama wumva uri febre kuri cyo. Nagira ndagutangarize n'ukuri, sivyo ndakwatuye ko, ariko ukakinegrija uzorohira kukigwamwo, ukakinegrija uzorohira kukigwamwo, ukakinegrija uzorohira kukigwamwo. Hari ibintu tudakinisha mu rugendo mwene data. Nkemu yera sinzi igituma yantwaye muri iki kirere, niba ariko ndazi ko ari urukundo rwiwe, aragukunda bihebuje. Nico gituma mvugishije aya majambo, nico gituma mpaye aya majambo. Aragukunda, arakeneye impinduka, arakeneye kukira. Woye gukomantaza umutima, reka kubifata minenegwe, reka kubifata facilement. Ivyo birakomeye, ejo vyo gutobera. Ikintu gikomeye Imana yakubakiye.
ntukifuze kusubira inyuma Imana yaguhezagiye. Ntukifuze kusubira hasi Imana yarakudugije. Ntukifuze n'ukuri ndagusabiye ndagushigikiye senganye nawe. Ntukifuze gusubira aho wavuye. Biragatsindwa ibihe byose. Ugaraho hantu. Reka twugaraho hantu. Bwira Imana ati oseku papa oseku ntabara ndatabaje ahantu ndahagwaye ndatabaje ahantu ndi febre ndatabaje ngirira ubuntu jewe sinobishobora ariko nkweretse umutima nshikanye umutima w'ubugombe ndabishaka. Paulo yarakomye induru aravuga ngo mana we jewe ndagowe eraba ngomba gukora iciza ikibi kikantanga imbere ntabara ndagowe. Aya n'amasengesho yo gutabaza s'amasengesho yo gukinishwa. Mwese ndiko ndabona Imana ibagirira neza ejo, ndiko ndabona Imana ibatera iteka. Nukuri ndabizi Imana izokugirira neza, ndabizi Imana izogutera iteka, ariko ndagusabiye ntutegwe iteka utaragitera nawe. Ntutegwe iteka n'ijuru nawe ubwawe utaritera iteka. Ndakwinginze. Umuntu umwe yaravuze ngo wumva neza ukamererwa neza hama ugakora neza. Wumva neza ukamererwa neza hama ugakora neza. Ivyo bintu ntubinyuranye. Ndakwinginze wumve neza kugira ngo umererwe neza. Wumve neza ijwi ry'Imana kugira ngo umererwe neza. Wumve neza ico data ariko aravuga kugira ngo umererwe neza. Umva neza, umva imvugo ya papa wawe, umva imvugo ya so. Reka kubifata nk'ibisanzwe mukunzi. Ivyo biradutobera. Hari ibintu bitoba, hari ibintu birekrama waramaze gushika mu masezerano. Hari ibintu bisubira bikaguhamagara warashitse mu bisubizo vy'Imana bikiyadukiza kubera utashoboye kubitreta, kubera utashoboye kubikurikirana akaryo kagihari. Hari intambara tugenda kugwanira mu nyishu twari kuzozigwana nazo tutarahabwa inyishu. Hari intambara tugenda kugwanira i Kanani kubera twashoboye kuzinegrija mu bugaragwa. Hari intambara tugwanira mu gihugu cy'amata n'ubuki kubera twashoboye kunegrija kugwana nazo turi Kadesh Barnea. Biragatsindwa kugwana intambara warashitse mu gisubizo. Nubwo zoza zikwiye kuza ziri mu rwego rwahugeze. Apana intambara zigusubiza muri kahise. Apana intambara ibigeragezo bisubira kukwibutsa ivyo warenganye. Mu izina rya Yesu ijuru nige intervene kuri wewe. Kaini Imana yaramuburiye itaramubwira ngo ugiye kwangara. Ico gihano cagiye kuza kubera umutima wa Kaini wa negligence n'akagaye. Imana aramubwiye ati kirabunze kurugi kandi kirondera wewe ariko ntikirinjira, ariko ugasamara kirakwinjirana kandi wari ushoboye kukinesha. Kaini arabikinisha kirinjira, kimaze kwinjira yica mutoyi wiwe. Hakurikiye iki? Hakurikiye ibihano. Iyambaze data ari hano, iyambaze data kwambika imbaraga, iyambaze data kwambika imbaraga. Ndabizi ko ntavugiye ubusa, ndabizi ko ntivugisha, ndabizi ko ntari ama emotion jewe mpagararana ku gicaniro. Ndazi ko ijuru ryavuganye nawe, ndisira 100% ko Imana yavuganye nawe. Jewe sinivugisha. Duhagarara ku gicaniro twasenze, duhagarara ku gicaniro twaharungitswe, duhagarara ku gicaniro ari ijuru riduhaye uruhusha wo guhagarara ngaha. Ndabizi ko wumvise Imana. Yambaza uyibwira ati ntabara, mimi siwezi lakini ninayaweza mambo yote kutoka kwako wewe unitiaye nguvu. Ninayaweza mambo yote kupitia wewe Yesu unitiaye nguvu.
shobozwa vyose na wewe umpa nkabara aha hantu mubwiza ukuri atahantu ndahagwaye je suis malade ahandi hose ni sawa ariko iki kintu mana je suis malade ahantu ndagwaye ndavyumva ni ingwara imaze ndakwinginze vyantwaye imyaka n'imyaka ndiko ndabwira Imana ngo ndakubwiza ukuri ntuhihanganire nubwo izi karanti zohera ntuhahagarike ugume uhazana imbere y'Imana hariho umunsi ijuru rizokumva kandi hari n'abandi bagirirwa ubuntu iri joro nyene bakagendererwa ijuru rikababohora ndagusengeye uhabwe umugisha n'Imana w'ibifatika uhabwe amasezerano yawe warabohotse uhabwe amasezerano warabohotse uhabwe amasezerano warabohotse uhabwe icyo usaba data warabohotse Imana ikwishure yaramanje kukubohora ijambo rigukorere ryamanje kugukora ijambo rigukorere ivyo ugomba ryamanje kugukora nawe kugukora mubwire ati niwe mubumvyi jewe ndibumba ni wewe mubumvyi papa jewe ndibumba ndi mu nzu yawe ndi mu nzu yawe ndi mu nkono ndibumba riri mu nkono mbumba uko ushaka mbumba uko ugomba mbumba uko raba ibikwiriye raba ibikwiriye raba ibikwiriye jewe ndibumba wo mbumba uko ushaka ni wowe mubumvyi ni wowe mubumvyi tabara ubugingo bwanje ndagukorera ariko ndarushe ndahagarara imbere yawe ariko ndarushe ndaza gusenga ariko ndarushe nguma ndagusaba imigisha y'ibifatika ariko mu mutima ndagwaye ndarushe ubugingo bwanje nta buzima butemba ndanse ko impressiona abantu ndanse ko mwene data mbona ndi umukristo wewe wandaba ukambona ntakwiriye ndavyanse sinshaka ko amaso y'abantu ariyo ampimbara ndakeneye guhimbagwa nawe ndakeneye ni wowe umpezagira abantu ntaco bavuze abantu nubwo bomenye intege nke zanje abantu nubwo ntaco bomarira ndagomba ngo wewe mwami ni nawe wompa izo mbaraga zo kubasha kunesha kugeza n'ubu uracakora numva Imana iriko irakora bene data abantu bamenetse bajanjaguritse ijuru rirabakorera uwo mutima ujanjaguritse uwo mutima ujanjaguritse akira kubohoka akira délivrance au nom puissant de Jésus akira gukira bohoka ico cyago bohoka ico caha bohoka uwo munyororo bohoka umwansi mu izina rya Yesu yakwibasiye imyaka yose wibohoza iri joro urasenga witandukanye n'ikintu cyose cyaciye ku buzima bwawe witandukanye n'ikintu cyose cyagize impact ku buzima bwawe witandukanye naco bohoka mu izina rya Yesu hano turasenza ariko ntuce usohoka ngaha uvuga ngo birabaye nivyo kuramiriza turashishikara urabandanya uririra ikintu uvuga ati Imana jewe iki kintu ndashaka ukimbohora iki kintu ndakene kukibohoka ndahagwaye aha hantu aha ndahumva danger ndavyibuka mu rugendo rwanje kugeza uyu munsi nagenda numva lo danger nkavuga nti ya navyumva nkabisubiza mu masengesho nkipima nkiyumviza nkavuga nti ikintu duhuye naco sinokinesha ikintu kinteze ndumva ko uyu mutego ntowucika nkaca subira mu nyonga z'Imana nuko twagiye turabohoka mu nzira ntitwigeze tunegrija ikintu twagenda twumva turi faible kuri cyo nuko umuntu abohoka ugenda ugwana uriyumviriza arya ahantu kweri no hanesha urabye amaso ukagira umuntu uraba ukavuga ati
ko numva ndi febre kuri urya muntu uca ubitwara mu nyongazima. Iyo ni danger, iyo ni danger. Samusoni yari umunyembaraga akomeye, ariko yakubiswe hasi n'ikintu yashoboye kunegrija, ikintu yashoboye kunegrija. Umunyembaraga uwakoreshejwe ibitangaza bikomeye, ibi bibero vya Delila vyamukubise hasi, bamunogora amaso, yaruhiye gupfa, arakenyuka igihe ciwe kitaragera. Ugende wiyumviriza, hamubwire data ati aha hantu ndi febre, hazana imbaraga. Nako gakiza mwene data, uriyumvirizwa bati ndi febre, ndi umunyarusaku, kamere ko kuvuga amajambo menshi ntikarahera, ndigateranya, ndakunda guteranya. Ibohoza aho hantu, iyo ni danger ikomeye. Imana niyagushira Kanani, ivyo bizogukwega bigusubize hasi. Harabaho reclamation y'abadayimoni. Bibiri ivuga ngo Satani n'umurezi, araregana. Uzushika amasezerano, Satani akagenda akabwira Imana ati nubwo wamuhaye amasezerano, raba wibuke ko vya bindi atarabiheba, ikureko dusiganirwe ivyo twashizwe imbere, usiganirwe ivyo washizwe imbere. Urakoze mpemu yera, twese twishize mu maboko yawe mwana. Tugwanirire intambara tudashoboye, tuneshereze aho tutanesha. Ntukadukure ku inyonga zawe, imbabazi zawe ntizikatuveko Mana. N'uyataranesha ntumwemerere ko abigwamwo, ugume umucungura, ugume umusova. Imbabazi zawe zimugendanira hari hose. Uradukunda nico gituma udukangira, uradukunda nico gituma udukangira, uradukunda nico gituma udukangira. Ndagushimiye kubw'uyu mugoroba ugira icenda, ndagushimiye kubw'uyu munsi nguhaye icubahiro ivyo ukoze hagati muri twebwe. Ndasenga ngo ushishikare gukora, ndasenga ngo ukomeze kwimanifesta kuri uyo mukobwa, kuri uyo musore, kuri uwo mumama n'umupapa. Aba bana ukomeze kwimanifesta, asinziriye wimanifeste, ari mu nzira wimanifeste, ahari hose imbaraga zawe zikomeze kwimanifesta ku bugingo bwiwe. Zina ryawe ryubahwe ibihe byose. Turagushimiye kubwira ijoro, turagushimiye ivyo ukoze, turagushimiye uburyo usuye kutwibutsa ivy'urugendo, turagushimiye ko usuye kutwibutsa yuko Mwami Imana yacu iwacu ari mu ijuru, kugwanira aho tuzotaha. Ndagushimiye nyaguhora ku ngoma, shimwe n'icubahiro bibi vyawe. Uherekeza abana bawe, ubageze mu mago yabo amahoro, ukomeze kuduha ibihe byiza byo kuba imbere yawe Mana. Ugume wibutsa uyu muvukanye ari mu masengesho ko gusenga atari umwanya wa 17:30 gusa, akaryo ko saronse asenge, aho azoba ari hose arimbura ijambo ryawe, kuko gusenga n'amasaha 28. Tuguma dusenga mu ijoro, kuvyuka gusenga. Ibi bintu birarondegwa, muzondondera kandi muzombona, ariko nimwandonderana umwete. Uduha umwete wo kukurondera, umwete wo kudaceceka. Turamirize mu gusenga, tubibemwo maso kugira ngo ushishikare kutugira neza Mana. Ndahezagiye abana bumvise ubutumwa, ndahezagiye abana banyumva, ndahezagiye abana bakunda ubutumwa bwiza, the gospel, bakunda ubutumwa bwiza. Ndabahezagiye, ndahezagiye abana bakunda ubutumwa bw'impinduka, atari ubutumwa bw'imikate gusa, atari ubutumwa bw'amaviza, atari ubutumwa bw'ibintu byiza gusa, ubutumwa bwo guhinduka, ubutumwa bwa transformation, ubutumwa bwo guhembugwa, restoration. Ndabahezagiye Mana, ndabahezagiye abo bana bose bakunda ubutumwa bwiza. Zina ryawe ryubahwe uhereye none kugeza iteka ryose.
mu izina rikomeye ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ijoro ryiza, tuzosubira ku munsi w'ejo. Papa aragaheza gigo na hejo isaha 11:15. Papa akomeze kubagira neza bariko baradukurikirana. Bless you.